umukamimana aduhagarikiye ububasha bw'ubuvuzi ukazumwana wiwe ububasha bw'intsinzi ya Yesu Kristo ku musaraba narinde kandi akingire iruhande rwacu atwigize kuri ububasha bwose n'ibindi byose tugomba kutugabanya aduhagarikire kuva mu ntango gushika ku musozo aduhe gushikira icamwa cy'icyo yateguye uyu munsi aduhe kugabana umunezero w'ingabirano vyayubire n'abamenyesha amakuru ku izina rya Data rya Mwana rya Mutima Mweranda. Kumenyesha amakuru ni ukumenyesha inkuru nziza y'umunezero. Uburyo bwo guhana amakuru buza bufasha kuvugana inkuru, guhana ibyiyumviro byubaka hamwe no guhana agaciro, ibyubaka umuryango muzima, bigafasha ndetse no guha ijambo n'abarya bashinjwe bahembwe bagahitse, tugaheza tukumviriza tukumva ibyiyumviro byabo kugira ngo habe igikorwa kimwe kandi n'abantu babashe kurwana. Iyo rero mukoreshejwe neza biraheza bigafasha cyane kwiyumvanamo, kuba umwe, kuba igihugu kimwe, gukorera hamwe, gutsimbataza amahoro, ubutungane n'urukundo. Nk'abantu turafise rero igikorwa cyo gushyira imbere umuyaga atawo twine ijambo, atawo yugarana, kandi tukabikora twubahana kugira ngo dufashe kubaka umuryango w'abantu bari hamwe, bashize hamwe kandi atabutandukane, bose ari bamwe, ko twese turi abantu. Duhamagariwe rero gufashanya gukomeza ubuntu bwacu, tukumva yuko atanumwe twociza, atanumwe tutoha ijambo. Iyo umuntu atavyitwayemo neza harashobora kuboneka ingorane, ukutumvikana, kudatahurana, harashobora kuboneka iryane bivuye kudakoresha neza canke kutamenya canke kutagira ubumenyi mu guhana amakuru. Kandi byari ibyose kudufasha guhuza abashakiranye canke gukinga ibyoshobora gushika, maze abantu bose bakabana amahoro. Ahandi ho biradusambura. Nagomba nanje kanya gatonya bampaye ngo ndabayagire tuyage na cyane cyane muri iki cyumviro bashikije ababateguriye umwanya mwiza wo guhura n'Imana n'umwanya mwiza wo kwiyegereza dufatanye na yumire. Iki cyumviro kigira kiti mbega hari igituma abamenyesha amakuru bogira umwizero mu bihe bya none. Kugira ngo babone yuko ibiyago byacu uyu munsi, kugira ngo ntihagire abahava bibaza bati mbega ubwo badushize mu biki, si byo biyago byatereye na formation, ahubwo ni ibiyago byo kuyagirana cyane cyane umutima n'umuzirikani, kugira ngo itubabe tuko tuyagira ubuhinga gusa, ariko turabigere turwanisha ubuhinga n'umutima wacu n'umuzirikani wacu, kugira ngo tujye turakora mu buhinga, mu mwuga, bigire inama, bigire ankara, biheze bitangereye ku isi. Kugira ni uyu munsi mu buhinga twajyanye tukamenya imbere y'Imana, twebwe twagiye tukamenya
w'Imana kugira ngo uronke umuzirikanye mushasha ngo gashasha ushobore kuba igikoresho cyo kuzana ukwizigira n'akazoza keza Imana ishakira abantu. Ibihe bya none mu bihugu n'intara z'ibihugu ubyitondeye neza ukabyihweza birimo amananiza atandukanye, injyane n'izamano, amacakubiri n'ayandi mabi menshi, bimwe bimwe ukanabisangamo ibintu bibi bibishe rwose bishobora guhanga kumenyesha amakuru ategerezwa gutanga inkuru mu buryo buguma n'umwitwarariko w'ineza budaciye ku kuri, kuko ineza yose itibakiye ku kuri ihereza ku musaza niba ari ineza ishyitse. Mu bihe byacu haraharawe gushikiriza nkana amakuru menshi atari igaragaza information, bikavanga akarenganyo kenshi kari mu buzima bwa misi yose bw'imigendere y'abantu, ibyo twita les injustices sociales, biheza bikavanga n'igituka cy'icyo ibyo byaba n'abandi bikabonera kwiyugara no kwiyugarana muri ibyo, bikugarana mbere no muri ibyo ababihurumbira, icyo twita polarisation des opinions, bikaza no birabyara byimika izahano muri politike, mu kibano, mu migwi y'abantu, mu bihugu hagati n'ibindi intara n'izindi, kugira ngo urumva nk'izi nzahano n'injyane ziguma zikiribira hamwe n'isurejo yacu irimo Burundi, Congo, East Africa. Ugasanga hariza amacakubiri y'ubwoko bwinshi, ahandi tubagiye gutandukanye bunini hagati y'abamwe n'abandi mu bijyanye no gushyira ubuhinga bwa none mu byo gutanga amakuru meza anoboye, icyo twita na fracture numérique. Ibyo byose n'ibindi byinshi byohagwa gutuma bitoroha kubamenyesha amakuru kugumana ukwizigira utayegayega. Uretse ko kumenyesha amakuru ashobora gusanga akorera ahantu hatorohereza umwuga n'ubutumwa bwiwe, usanga haca hiyongeramo n'uburyo bw'ubuhinga, ubumenyi, ubundi buryo bw'ubushobozi bw'amafaranga bwategerezwa kunganira mu gikorwa cyiza cyo gutanga amakuru. Iyo bikenye usanga umwuga wiwe utoroha, biduhamagarira uburyo kwizigira kubera ko tugushingiye umudahemuka Imana. Iwahebereye ingabane y'icicumi, ingabane y'icicumi wahebereye ingabane y'icicumi kuva mu 2023 bonyine udutubiri gusa, nitugumya mwizero twegeje, nitunyiganyige kuko waduhaye umuhango si umudahemuka, ni umudahemuka. Nitugumya mwizero twegeje, nitunyiganyige kuko waduhaye umuhango ni umudahemuka. Ijambo riratwigisha ikintu cya mbere turavugaho kimeze nk'ishingiro ry'umwizero umenyesha amakuru uyu munsi ashobora. Ishingiro ry'umwizero wa mbere umenyesha amakuru mu Gatolika ni umudahemuka Imana. Twokoresha gute communication? Twokoresha gute communication na connection, ayo makoresho twamama kugira ngo renforce esperance. Ikibazo kijyanye na education et formation, aya makuru turonka ushobora gukora amaformation sur les valeurs chrétiennes tuyadiscuta gute kugira ngo amateme d'espérance aje mu Rwanda. Cyada accès à l'information, wese ngangana badafise nawe adresse email, turaja mu mavideo mu patiri yavuga ugasanga n'ibintu batubwira n'ibintu bidutesha umwanya, mbega n'uko accès à l'information tuyikoresha kugira ngo itange des messages inspirants et éducatifs. Icyaka support et service kugira ngo dushike ku bien-être.
mbona umuntu igihe turimo kirimo ingorane nyinshi za stress, anxiety, depression, burnout, amamesaje dutanga yofasha abantu gute kugira ngo habe espoir, esperance, akaba na bénévole. Jewe murabona abantu bakorana, jewe murabise kuri komisiyo leta y'erekonsiderasiyo narayibaye ngo ba 2017 mu mafonctionnaire de cabinet n'abashaje de la communication ubu narakuvuze depuis septembre 2020 mugabo ubu niyo ni comme chargé de conseiller de consultant. Mugabo murabona bagenzi bacu bo mwanya muragiye cyane ahantu iki kintu cyerekeye guhanahana amamesaje d'espoir d'espérance ni ukuri baratusha, ni ukuri les protestants baratusha, ni kubera iki tuba tutobikoresha kugira ngo tumenyekane des versets bibliques zituma abantu bizigira, ni kubera iki tutobikoresha kugira ngo dukreye des contenus ziha l'espoir, ni kubera iki tutozikoresha kugira ngo dukoreshe justement réalité augmentée, irréalité virtuelle au service des expériences immersives d'apprentissage biblique et d'opinion. N'ivyo bintu bitanu agomba kudufasha muri aka kagenda tugire pendant 30 minutes ufise wese kigashikiriza agishikiriza mugabo dukomera yuko la technologie moderne nous offre aux chrétiens catholiques des opportunités sans précédent pour transmettre l'espoir, pour transmettre l'espérance et renforcer la foi dans le monde. En utilisant ces outils de manière innovante et bienveillante, ils peuvent toucher des vies, créer des communautés solidaires et apporter un message de réconfort et de soutien à ceux qui en ont besoin. Ntabwo buriye yashaje kandi ndazi yuko umwe wese muri twebwe afise icyo abivuga. icyo nagomba gushikiriza nuko n'ikintu kimaze igihe cy'imbabazi mugabo Imana ishimira amasezerano akaryo ko kugishikiriza. Aha muri twebwe harimo abantu bagiye kumara ndetse mu bisata bitandukanye. Mu bana bacu turazi ko turavuga usanga iki gihe hariho inyene ononde by'ubuzi usanga hari ibintu turagerageza bitanasobanutse kugira ngo byitwa zino mirondagura kuko kujya mu rwanda mugabo usubire murabe niko kigisata kitariko cyangwa ibiriho byogenda ku ngufu mukurikire neza ya marezo sosiyo murabe YouTube murabe Instagram murabe TikTok ibintu abantu bitwaye influencer bariko baragira bo bariko biziza abantu bamwe bose bose ni bamwe bamwe kandi ugasanga n'abandi ugasanga ndetse n'umwana w'imyaka 15 yize kandi ibintu arahenya arahiziki babana babyize kubera ko umuntu yabigize nibyo abona n'ibyo afise umubujije batobora ati turandega umugabo simbuza mu ruhande mu bakamani mu bateka itsuri yamwenyerera ko batariyo n'ahantu ntabwo mugabo kubana yibisho by'ishure murabona ko ibiriko biramubana ibiriko sinino ndavuga no kubibazo bakunze twabona nyine kubivuga ndetse ugasanga turiko turabihanahana ugasanga n'abantu bari kugera kuri twe onondi ibisozi nk'ukuri murabe neza iki kintu kiraduhanze ni nyuma y'imyaka 3 cyane tuzaba dufise sosiyete yapfuye sosiyete kabaye ikintu nagera kansaje cyane nibutse d'abord pouvoir de la communication. Et tout le pouvoir de la communication, il y a une université de communication audiovisuelle. Si vous avez bien remarqué, les cinémas, les films, les assortis depuis 2022, vous allez remarquer que tout simplement la cinéma homosexuelle, que ce soit un film politique, que ce soit l'image, que ce soit action, que ce soit un film de tout ça, vous allez sortir.
des massénaires homosexuels. Pourquoi? Nous avons une nouvelle communication, c'est puissance qui commet. Mieux est à le monde des c'est pas la communication, mais tu influence. Il n'y a pas de droit. Il y a une biologie, il y a une chaîne qui se code. Il y a un travail, il y a un programme de faire. Toujours, vous allez trouver ça dans la communication. Nous avons ça dans ma fille, nous avons ça dans ma fille, vidéo, nous avons ça dans mon livre. Même quand on a besoin de savoir si vous avez des exprimer en matière de la collège, donc c'est toujours la communication. Donc, c'est pour vous rappeler que j'ai là le communication pour avoir ou on attend chaque ici. Communication est relative, qui est très toujours. Mon qui a mouru, c'est que qu'est-ce qu'on va sortir? Alors, j'ai le mot, là, pour que ça va se passer, mais il y a un chat, pas le management. Ça veut dire que les autres voient, les autres voient, vous êtes influence. Pourquoi on est pourquoi le côté? Pourquoi on dirait que la tendance a changé? Même les journalistes, même les professionnels, avant, il y avait la vie, il a dit, on s'arrête, mais on est quand même un peu qui m'ont dit, c'est la voilà, parce que la date que j'ai dit, c'est un peu il a dit, donc, tout le monde est devenu communicateur, parce que le journaliste, o abbiamo sbagliato la comunicazione, non sarà come cattivi nelle cose, o che sono la soluzione della malattia, di cosa lo era a mangiare, di cosa era la soluzione di cosa era sbagliato. Mi sa che a città, primo mangiare, non sarà la vera cosa. Même les professionnels, basés aux dangers, basés sur le travail, ils m'ont donné, ils m'ont dit à la chambre. Io tanto mi fai dire, io ricordo c'est très difficile. Quand on partage le même à la maison, à chaque fois que vous voyez une image, à chaque fois que vous voyez une image dans les réseaux sociaux, vous allez comprendre où est le monde aujourd'hui, et où est le monde. Est-ce que c'est les faux? Avant d'avoir parce que nous sommes les communicateurs de la vie, le monde est le communication. Vous avez una cosa che sta portando del carta, ma che è io non posso stare con la scelta, quindi questo è la fine. E non che tante l'esperienza a chaque fois, malgré les difficultés, et oui, le fait que nous sommes c'è il curriculum che utilizza Nuco, che abbiamo utilizzato questa venisce ma quindi le altre osse che sono che la ci facciamo c'è la sera ko twebwe kubera abantu bose ni twebwe bizigiye dutanze urushikarizo donc nitwe tuba twahurije abantu mu bivuga avec l'intelligence artificielle abantu baba bibwira ati none ni c'est bon ou c'est mauvais tugeze mu bimwe birafasha hamwe ahandi bikonona twese duhamagarirwa gukora kuba responsable tukamenya ingene bikoreshe twubaka mugabo tutabikoresha dusambura hanyuma hari ibintu twigeze gukurikira by'inyigisho bijyanye na BVDG facilité par la technologie ugahita usanga kubera imbuga abantu bahurira ko zabwigiye niko na za nkuru bamwe bavuga zikavuza cyangwa zikiriho ariko barazicisha kugira igashikire abantu benshi ngaho kaje abantu inkuru twari kumwe n'abantu baravuga ngo two twavuga n'ibyo bintu byose biciye muri gurupe natwe twebwe nk'abaresponsable twiyumvira tuzi la vérification de l'information n'ibigenda duca twihuta dutandukanye cyane turabanza kwiyumvira duca turafata ya masanamu ateye isoni mu nzinga ashobora gukorokera muri gurupe turabazanya entre nous none hajya gasanamu cyangwa hajya amavideo ashitse wowe ikintu wihutira ni kuyirungika no kuyifuta no kubanza kureba iyo yavuye umuntu umwe ashobora kugira ati rero tuba turi igena
guhangana n'igihe kigiye mugabo yarinze umucoroka arigiwe akayikarikata abandi bakayikarikata jewe cyo nkoresha ndamufasha kuyikarikata kubera nawe nyene aba yaje kwiga niba yifashe ari mu bihe bitari byo ndashima kwirukira abantu abandi bakayihana jewe sije kwihuta kwifu ahubwo jeje kwihuta kuyiha abandi kuko ari naho najewe yekura mw'ikintu urumva rero abagenze ni ukuvuga umwe wese muri twebwe ni umumengo arakeneye kwiyumvira ati si iyi nkuru canke isanamu ndayifashaje qu'est-ce que je garde canke muri sosiyete n'igikifashije ni umumengo turakeneye sama la responsabilité du journaliste canke d'un professionnel des médias ikama itsimbere amatora afise ubundi buhinga twagiye twigamwo bw'ingene ama information verification zimwe kuri zirive canke ziri fose umva zose zizaba ari amasanamu tuvuga navyo tuza turabikoresha hariho ikintu jewe namabwira abandi soyons des acteurs de changement twebwe turabishoboye gutanga inkuru ziwacu turabishoboye gutanga inkuru zobwira abandi gusumba gutanga za nkuru nziza z'ikivutu na cane cane zitabitse kuko numva pamwe bose rero abantu roscope bayemera rwose mugabo roscope yoyo ihuriranye no gufata ukuntu twifashe numva ko nacyo tuba turiko turafasha ko twe turababizi kigo ko abantu bose umuntu wese muto murabe ko ibintu byose tubona ku mesaje madame la journaliste monsieur le journaliste iyi nkuru ni kubera bari ko twebwe ijya nkuru dufise iriyo none twe niyo twatanga inkuru itariyo tuzoba dufashije kuko rero twagira ubuntu bw'abakristo mu bumenyi hari ibintu bimwe dukwiye gukoresha bigafasha ko construction notre société hama tukumva yuko twebwe harimo intererano yacu twatanze icyo nagomba kuvuga ni ibijyanye n'umuryango ibyo uno munsi benshi bari hano n'abamenyeshamakuru bavuga bandika mu byabwira no kunyanyura birimo jewe niha mu mutwe bagiye abadesigninga bijya bintu namwe mubona bitabereye bamwe bavuga akari kasanga izimbwa n'ayandi masanamu y'ibiterasoni dukunze kubona jewe rero nagomba kuvuga nk'abantu bahinyanyura ukuri ibyo bintu kugira ngo uko uhora bakatira akadabaje hano nibaza ntatabahari ku bijyanye no kuhinyanyura nibaza batabantu bahinyanyura ibintu abirya bari ngaha nubwo patira akarira baje reka tubivugire ngaho bazoshira n'abantu icya kabiri navuze ko n'umuinformatise murerera abantu mugabo ndakunda ibyo kumenyesha amakuru rwose naragomba no kubyiga ariko murazi ko tuziga ibyo dushaka twiga ibyo baduha urabona naragiye amahirwe hariho televiziyo hari yitwa Aciaba TV abo twasangiye ubutumwa muri za kaminuza turayishinga kugira duhe iteka abantu tugirwe ko ibintu bizima icyo gituma nari muri kaminuza icyo nagomba kuvuga rero kuri mwebwe wa journaliste muhora mubona tiki ivuga ikintu ukumviriza ukazorindira bya bintu bandika ko birimo kabura nsigara ndibaza aba bantu barize kumenyesha amakuru cyane rero amajambo bacishijemo wasigaye n'icyo twese turamenyesha amakuru sinzi gusa iyo twagiye je nabwiye ko ndabigerageza guteko twese twarabamenyesha amakuru ikibazo no kumenya amakuru dushikiriza ko nabeza ari ntabwo akaruhuko byo kuri YouTube nizere yuko mu bantu bari ngaha tutokivuta abantu ibukagira hari imyaka itanu bakavuga ibintu ku buryo nimwe twavuga byo kwizera byo kwizigira ukibona iyo titire yonyine n'umutima tuvuduka rero nibaza ko bari ngaha twogerageza gutanga mesaje ku bandi kugira ngo iteka ry'umuntu ubuntu mu bantu bwaragiye ku buryo usigara wibaza nayo makuru bamwe bashikiriza ukuntu bimeze rero kugira ngo sindangire twebwe nk'abamenyeshamakuru b'abakatolika dutanga inkuru zihumuriza zitanga umwizero kugira ngo tuzoshikire bwa bwami bw'Imana turi Kristo jewe impagurukije cyo gusaba gufasha mu kundi hariho kuri ku marezo sosiyo ikintu kiko kigatwishira abana cyane rwose cyitwa Snapchat murayibona
mbona ifise abajene cyane rwose gusumba abantu bakuze. Hariho rero baratoye ifaso y'ikono n'abana bacu ubundi bageze ku ma WhatsApp, ku Facebook, ubundi bari kubakorera. Hariho rero baje rero iyo paje ni paje ivuga ko ibintu bikorwa mu ngo n'umwana w'umugore w'umupfasoni akagenda agatanga temoignage ingene n'umugabo ingene afasha n'umugabo ingene ahanura abajenzi bacu ingene inzira y'uko ushobora kuja kurongorwa ukirivyeje abahungu ingene bashobora kubaho ubuzima badafise amafaranga, abagore ingene bagendana n'abantu bakiri bato, abahungu ingene bagendana ni paje iriko kononera abana ate umuntu ashobora kukibaza umwana uba abana bacu bashobora gusanga ugasanga nka ekipe jeune ibyo abajene cyane rwose n'ukumabura ubuzima bwakuze urashobora gusanga nafise kubyo abana bashaka kuzuza ugasanga bicaye mu nzu bari kuri politiki bumvise ibyo yavuze kandi baraprecisa amazina y'abantu bagendana nabo bikavuga aba bakuze akunda cyane rwose cyane cyane n'abo bana babo bagendana n'abo b'imyaka 15 10 byose bakagenda bajyana no tajire bya dadi bya mani ubujote kandi gusaba gufasha sinema abajournaliste ntibishobora ko mugira umunani mukaza kuraraba abantu bakononera abana mugaheza mukamugira mukayibroka iyo paje kuko vraiment irasagariza ubwenge by'abantu ariko bashobora abadoktori banaze bakoreye impande nibo bavugirwa rero ni paje ijamwo abana gusa si paje y'abantu bakuze urateza mwira usanga amatelefone y'abana bose kandi bahana kuvuga kwinjiramo koma winjiramo kubera uri muri iyo suku nawe rero ugasanga abana bacu ubunya biyumvira kurongorwa biyumvira kurongora biyumvira kuryana jenoside ukavuga nk'umugore akavuga ingene arosama kubera agendana na sebukwe yarosama parcelle yubatse yamuvyaye umwana agatuka umugabo wiwe ko ataco ashoboye ibiki bya bimwe by'isoni bigasoma abo bana numva abana bacu bari kubaja hehe nk'abajournaliste rero